Ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi ba pi nk'uko twayinjiyemwo ni nshasha ntituyizi, ariko twarabonye yuko bisaba kumayininga kugira umuntu ashobore kuronka pi nyinshi zishoboka bitewe n'uko akora, bitewe na ekipe yiwe. Ego abenshi twarashoboye guteresharija iyi pi browser yacu, ni wallet ishobora kureseva ikakira amapi canke ugashobora kuyifashisha mu kuyarungika. Ego rero pi nk'uko tuvyumva hariho intambuko nyinshi zigisigaye mu kiringo tutarashika mu kwezi kw'icumi na kabiri. Izo ntambuko nizo dusabwa kwitegura. Ego twarabwiwe ko tuzokora ico bita KYC, ni ukuvuga know your custom, ni ukuvuga izi systeme ziragusaba ivyo ziriko zisaba, hanyuma wavyuzuza zikakwapuruva nyene ko uri umu membre yemewe. Ego muri ivyo urabona yuko ngaha ni announcement, ni nk'itangazo. Ego baravuga yuko twokwibangikanya amakarangamuntu yacu, ni ukuvuga akarangamuntu ibibona neza, canke tukibangikanya permis. Mu gihe udafise permis ukaba ufise pasiporo navyo wobikoresha. Kimwe mw'ivyo, menya neza ko telefone yawe ishoboye kugira selfie igafotora neza, canke ukitaba mu gihe ari video call, mu gihe baguterefonye video. Hanyuma ivyo KYC izoba itwara amasaha 48 gusa, ni ukuvuga imisi 2. Ego hanyuma rero KYC izohabwa imigwi imwe imwe y'abantu, kandi azoba ari parazare. Barabimenyesha, hanyuma nubona ikimenyetso gishobora kuza aha muri application yacu ya pi. Nubona ikimenyetso uzoba ufise ayo masaha 48 kuba wagize KYC yawe. Ego hanyuma ukayikora neza, hanyuma ukaba uri umunywanyi akwije amakondisiyo muri pi. Murakoze, tuzobandanya tubaha uko vyifashe.